Bakunzi b'ikiganiro ku kivi ndabaramukije. Aramudushikiriza ego twaramwitoreye namudushikirize nyakubahwa umushikiranganji mu byajejwe harimwo iterambere ridakumira atambuka neza cyane umunsi n'uwawe nyakubahwa umushikiranganji nukuri baguhunda amashi uko yatwagwa mu biro kwa nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Présidence de la République Femme de l'Agence de développement du Burundi engagée pour la promotion. Abo mubona nabigeme intamba akaba nabo kandi baheruka kuronka uburenganzira bwo kuja muri kane abashimeshi cyane bariko barigina nyakubahwa umushikiranganji mu byajejwe harimo amateka kadakubwira kamba mutarike mwaraduhaye umushikiranganji w'imena umukenyezi b'abayisilamu oye Nkuko mwamaze kubibona uyu munsi tugaruka kwihimbazwa ry'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakenyezi. Umunsi wahimbajwe no mu Burundi ku civugo ngo umukenyezi aje imbere mu iterambere ry'uburimyi no gukingira ibidukikije. Ku rwego rw'igihugu ibirori vyabereye ku kibuga ciswe Ivyizigiro ni mu ntara ya Rumonge. Vyinshi murabikurikirana mu kanya. Igenekerezo rya munani buri mwaka Uburundi bwama bwifatanya n'ayandi makungu mu guhimbaza umunsi mukuru wahariwe uguharanira agateka k'umukenyezi. Abakenyezi b'indongozi bakaba baje imbere mu birori bene ivyo, ariko n'abagabo bakabashigikira na kare bamwe n'abavyeyi babo, abandi ni bashiki babo, abandi ni bavyara babo n'ibindi. Muri uyu mwaka w'2022 umukenyezi w'umurundikazi arafise intambwe amaze gutera kandi ishimishije. Umukenyezi w'indongozi nkuru nk'akarorero Mama Burundi muri ino myaka ibiri hari cyamaze kugaragara ko nk'umukenyezi w'umuhizi. Ararongoye ishirahamwe Fondation Mugiraneza, ashigikira imfuzi n'abapfakazi, agashigikira abagwayi bafise amikoro make. Yarashizeho urubuga rw'abakenyezi, arashigikira ugufungurirwa ku mashure ku banyeshure b'amashure mato mato n'ibindi. Eka mbere abakenyezi muri rusangi bageze ku ntambwe yo kuba bafise banki yabagenewe, bagasabwa kuguruzayo amakone yabo kugira bayikoreshe ico yabageneye. Buramatari w'intara ya Rumonge Nitunga Consolateur yaciye ahakaze abashitsi bamugendeye, arabamenyesha ko mu ntara iwe abakenyezi bageze kure. Mwijambo ryashikirijwe mu rurimi rw'ikirundi n'umuhuzabikorwa w'ishirahamwe ONU mu Burundi Damiyano Mama, yarakeje Uburundi n'abarundikazi ku ntambwe bagezeko. Kuri uyu munsi duhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi, ndi niteka ryo kubashikiriza iri jambo nongera adabakeza ku bikorwa murangura iminsi yose.
nagomba kandi nkeze abashingantahe baharanira ukungana kwa bagabo n'abakenyezi Burundi no kw'isi yose. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu niwe muntu wa mbere aharanira uko kungana. Muri urwo rugamba umukuru w'igihugu yifuza kubaka igihugu aho abagore n'abagabo bafise amahirwe angana. Yaratekereye impanuro abakenyezi baraho. Nagomba nshimire abarundi kazi bose adababwira ni twese hamwe dufashanije n'abashingantahe tuzoshikira ukungana kwa bagabo n'abagore. Kandi ndazi ko ariyo ntumbero y'abarongoye igihugu c'u Burundi. Amashyi menshi nimubafashe basa nimubafashe. Umushikiranganji ajejwe gushigikirana n'ukungana kw'ibitsina umupfasoni Imelda Sabushimike ati itariki ishitse dufise vyinshi twirata bigaragaza yuko umukenyezi ariko arinjira mu iterambere nyakuri. Yaciye amenyesha yuko icivugo cy'uwo munsi catowe mu ntumbero yuko umukenyezi yokwitaho gusumba ibikorwa bijanye n'uburimyi no gukingira ibidukikije. Ati sukurima gusa, ati nyabuna hari vyinshi umukenyezi akeneye kwinjiramo neza cyane kugira ngo agire ico civugo iciwe. Kino civugo catowe mu ntumbero yo guhamagarira abakenyezi kwitanga gusumba uko bahora mu iterambere ry'uburimyi no gukingira ibidukikije. Kukaba nkako iterambere ry'uburimyi ntirishoboka mu gihe igice kinini c'abakorera muri ivyo bisata batari mu kibanza kibabereye. Ico civugo gisaba kandi abashigikira ibikorwa byo kugwiza umwimbu no kubungabunga ibidukikije, abagwiza mbuto, abahinga mu gushingura no guhingura umwimbu, abashakashatsi, amashirahamwe afasha mu itunganywa ry'isi ndimwa no gukingira ibidukikije, kwamizana ntaryo ku muzirikanyi, gushira imbere abakenyezi mu bikorwa byabo byose. Iterambere rifatiye ku burimyi ntirihagaze gusa ku bikorwa bijanye no kugwiza umwimbu, ririmo kandi ibikorwa bijanye no guhingura umwimbu, kuronderera amasoko no kudandaza ibyavuye mu mwimbu, kugwiza imbuto zirobanuye, ubushakashatsi mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi, ihingurwa ry'ifumbire y'ikizungu, imiti y'ibiterwa n'ibindi. Icivugo c'uko umukenyezi yoja imbere mu iterambere ry'uburimyi bisigura neza ko yarakwiye kuba imbere muri ivyo bisata vyose. Yaciye yereka abaraho abagize ibiro vy'ihuriro ry'abakenyezi. Iyi ikaba ari biro y'ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi igizwe n'umukuru w'ihuriro, hakaba n'icegera ciwe, hagaca haba n'umunyamabanga w'iyo biro, hagaca haba kandi n'abahanuzi babiri, umwe ntawe mbona hano ngira ngo ntari hafi, ariko biro igizwe n'abantu 5. Aho hari imbere yuko aca atangaza
abitanze gusumba abandi mu guharanira agateka k'umukenyezi. ubwa mbere na mbere reka ntangure nkeze abavyeyi bacu batuvyaye, nibo bazi imbere, kandi tubuze abavyeyi ni bose nta n'umwe abavuyemo. Turabakeje cyane kubona mwebwe mwarashoboye kwibungenga ubuzima mukibaruka, isi ikagwira tugashobora kuyiteza imbere. Abavyeyi bose rero tubakomera amashi menshi cyane tubakeza. Uno munsi twaje gukeza umukenyezi. Mu Burundi ndiyumvira yuko atari igihugu kimeze nk'ibindi bihugu mu bijyanye no kubahiriza agateka k'umukenyezi, aho abandi bakenyezi bahora bagira imyiyerekano barondera agateka kabo. Jewe ndashobora kwemeza ko mu Burundi umukenyezi yamye afise agateka kuva kera na rimwe. Reka ndababwira ivyo mwirengagiza kubona kandi ari vyo. Mwibwirizwa shingiro ry'Uburundi rya kera imbere y'umuzo w'abakoroni, abakenyezi nibo bari bafise uburenganzira bwo gutora uwuzoba umwami. Hari iteka riruta iki? Dukomera amashi umukenyezi n'igihugu c'Uburundi. Aho hari nk'abatari babizi, abakenyezi nibo bavuga bati uyu niwe dutoya azoba umwami, kandi babivuze ntawabeshuza. Nicyo ntiryari bwirizwa shingiro. Mu bindi bihugu abakenyezi baja kurwana barondera ko botora, bogira uburenganzira bwo gutora indongozi. Mugabo twebwe imvugo yagiye guhinduka, umukoroni amaze kuza agacumenga umukenyezi w'i Burundi nta gateka yari afise. Kandi tubizi neza ko mu Burundi abakenyezi bari bafise agateka. Muze murabe mbere mu Burundi nibaza ko biri mu bihugu vya mbere bihimbaza uyu munsi mukuru, tuwushirako ingoga zose. Rero ko Uburundi aribwo bwa mbere, nagira nibutse gatoyi kugira twumve bimwe bimwe. Muri uku kwezi kwa Ntwarante icivugo twatoye kugenderako ni dushigikira umukenyezi dushingiye ku mico yacu. Kubera iki tubivuga uko? Mu migenzo y'ikirundi umukenyezi yamwe ari umuntu wo gukingirwa. Hajya bavuga ngo abakenyezi barakumirwa. Mu mico y'ikirundi abagabo bahamagarirwa gukingira abagore, umwe wese arakingira umutambukanyi wiwe. Ico bita ko twari yari amacakubiri, ahubwo kwari ukugabura ibikorwa, na cane cane bakagabura ibikorwa bafatiye ku bikorwa vy'inguvu. Ibikorwa vy'inguvu bigahabwa abagabo, ibikorwa navyo bitarimwo inguvu nyinshi bigaheberwa abakenyezi. Nico gituma abakenyezi bari bafise ubutumwa bwo kuba bayinarugo, umugabekazi mu rugo. Umugabo yaja guhiga, nuko yarafata urugendo akagenda
umukenyezi nawe akaba ari wasigarana urugo. Nico gituma yari umuzezwa nzu akaba umunarugo. Mu migenzo y'ikirundi umugabo ahohoteye umugore yaracika ikivume. Erega hariho imico ihindutse ubu. Mu migenzo y'ikirundi umugabo ahohotera umugore yaba ari ikivume. Niyo gaciyemo umugore akagenda buje, umugabo niwe yaja kumurondera kandi yagenda atwaye inzoga z'amande, kuko yemeye umugore akagenda buje. Ntibibaho, umugabo yaba ananiwe no gutunga urugo. Uravye neza umugenzo w'ikirundi abakenyezi bari bafitiwe impuhwe. Murumva yuko umukenyezi yabazwe ivyo mu rugo, ariko tumenye ko umuvyeyi we yama iminsi yose afite umwitwarariko, na cane cane umuvyeyi yibungenze. Ati abanundikazi bari abantu bakunzwe cyane, barindwa umuruho. Ati nico gusa cyatuma ibikorwa vy'abagabo n'abakenyezi bitandukana. Ati bamaze kuvuga bati turashoboye, haciye haba kugururirwa vyihuta. Twebwe icari kihari twari kugabura amabanga. None rero ko abakenyezi bemeye yuko byose babikora, twe twaciye twugurura, kuko urumva twe byari bisanzwe. Twavuga tuti bigumye tubiha abagabo, ivyoroshe tubiha abakenyezi. Hanyuma abakenyezi bavuze ngo turashoboye, nuca turugurura tuti nimwiyizize. Haco bidutwaye rero twebwe abagabo, haco bidutwaye. Abakenyezi rero ni mureme, twebwe abagabo ko bukeye ko bwije tuguma tuza turahanurana kugira dufate neza mwebwe abakenyezi. None gatuzi ukunda ntumurinde umuruho. Abagabo mutereza kumva ari twa dukunda abakenyezi bacu, tubarinde umuruho, tubashigikire mu bikorwa barimo. Tuzi yuko mu migenzo y'ikirundi nta mugabo agwana n'umugore. Abagayise nuno munsi umugabo yamara agwana n'umugore murazokumviriza. Ababanyi batwenga umugabo ntibatwenga umugore, naho yoba kubitwa. Erega n'abagabo hariho abakubitwa, mugabo ntiyubahuka no kubivuga. Nico gituma twokwama twitwararika kuba abagwaneza mu rugo iwacu, kugira ngo ntidutere ibibazo. Kuko murumva niyo umugabo yoba ahohotewe nibibazo mu muryango kandi ntibibaka kubivuga. Uno munsi rero twe twaje guhimbaza iteka ry'umukenyezi, umukenyezi w'i Burundi iteka afise. Twaje rero kwifatanya namwe barundikazi, kuko mwaratweretse ko muri abahizi. Twe twahora twibaza ko mwokora ibyoroshe gusa, none twasanze mushoboye. Dufata akanya rero tubakeze kuko mushoboye n'ibigumye. Erega kera no mu mashure barabashira mu mashure yo guteka gusa kugira ngo mutunganye ibyo mu rugo. None twasanze mushoboye kubaka, murashoboye gukora imiduga, murashoboye. Hariho umwuga ntarabona umukenyezi, sindabona umukenyezi w'umukarani. Mugabo abo kwibeto ndababona, mugo mukarani sindabona, ariko aravuga ngo hanje birava. Ati mugenda murerekana yuko muri abahizi koko. Tuze turibuka bamwe bamwe, hajya nariri ku mutima naho bamuvuze ko byinshi yaratwaye igihugu, kandi abarundi ntibagumutse ngo batwarwa n'umugore. Ico gihe umukoroni ntiyari bwaje. Turavye hariho umukenyezi ahubwo dukwiye kubona bamwubakira icibutso. Umukenyezi yitwa Namujandi. Inamujandi
niwe wa mbere atigeze yemera umukoroni kwamuhagarara ku gahanga. Mbere n'igihe umukoroni yagena umuganwa aja gutwara hariya mu gice ca Kayanza na Mujandi yaramugwanije kuko yemeye kugendera ku by'abakoroni, aragwanya abakoroni gushikaho nobabwira yuko ipozisiyo ya mbere yo yarabaye mu Burundi yabaye indora, abakoroni bagiye kugwanya na Mujandi, hanyuma baramufata na Barunyota nabo nyene barafashwe, abo bose n'abagwanya abakoroni na Mujandi baca bamwica bamuturiye. Runyota nawe baramumanika, ngo ico gihe ngo carazira kumanika abakenyezi. Ina Mujandi baramuturiye, babishe itariki 29 Munyonyo mu 1934 babiciye Igitego. None ga ntuzuwo mukenyezi s'umuhizi, ni umukomera amashi. Ahubwo ndabasabe muhaguruke tumwibuke umukenyezi w'umuhizi nk'uwo yagwanije ubukoroni. Murakoze cyane. Nukuza turibuka intwari. Mu bakenyezi b'Uburundi twarabonye intwari nyinshi. Muri kahise atarakakera. Mwarabonye umukenyezi Kinigi Silvia, aho intwaramiheto zaje kugandagura indongozi z'Uburundi zagiye kumurondera akavuga ati ntaco tuvugana mwabinywa amaraso mwe. Uwo mukenyezi wabo akabwira abahejeje kugandagura intwari abagabo, akababwira ati ntaco tuvugana mwabinywa amaraso mwe. Uwo Kinigi ntimwumva ko kwiyamashi. Dutanguye ingendo yo kurenganura umuryango w'abatwa mu Burundi. Mu batwa umuhizi wa mbere yabonetse amushikiranganje n'umukenyezi. Twari gushobora kurondera ugasanga turatoye umugabo, muga twagumye turondeza dusanga uwo tubona umuhizi wa mbere muri uwo muryango w'abatwa dusanga n'umukenyezi. None mwari muzi uri kuratora abakinyi ushira mu kibuga ko vyoroshe, none ariko kivyaguye ku mukenyezi kada gatorwa n'umugabo. Jewe yarongeye ati mu Burundi umugabo yatiwe n'umukenyezi wiwe yacaho umunyakirago. Ndabeshe vyerekana ko mu Burundi umukenyezi yamye afise agaciro. Mugahaje umunyamahanga akavuga ngo umukenyezi ntagira agaciro kuko babo batagira agaciro, baciye umenga no mu Burundi nta gaciro abakenyezi bari bafise. Jewe ndemeza ko abakenyezi bari bafise agaciro. Ico umukenyezi yishe kirapfa, ico umukenyezi akijije kirakira. Eva niwe nzanyi y'akarongo kw'isi, yakwezi igicumuro adukwegera urupfu. Mugabo kubw'ubuntu bw'Imana, Imana icisha ku mugore nyene kugira turokoke. Yaciye ica muri Bikira Mariya atuzanira umucunguzi, tuca tuba turarokotse. Umukenyezi arakiza. None rero abakenyezi mwiyumve, mwese turabakeje kandi tubifuriza kuba abahizi, kuko imbere yanyu murafise abandi bakenyezi b'abahizi mwisunga. Hanyuma mugire icizere yuko twebwe abagabo natwe tubashigikiye kandi tuzokwama tubashigikiye. Udashigikiye umukenyezi arareka kumujana mu rugo iwe. None si twe tuja kubarode. Abagabo rero muvyumve yuko dutegerezwa kwama turiko turashigikira abakenyezi bacu, na cane cane ko ubu batweretse ko n'ibigumye bishoboka.
babishoboye tubashigikire natwe batumirira amata ntuze aho umuntu ashaka gukumirira amata ukanga niko ivyo vyaciye bishigwa mu mategeko barayahinyanyura neza kugira ngo abantu bose biyumve ko banganya amahirwe ku vyiza vy'igihugu cabo. Mu Burundi inzego z'igihugu zagumye zibandanya mu mategeko no mu bijanye n'intwaro. Igihe bari mu biganiro vy'Arusha bari abagabo gusa ngira kuko nta mukenyezi ico gihe yatwara umugambi. Abagabo bavuga ngo abakenyezi tubahe ngo 30%. Yaragenda ababwira abakenyezi ibi vyo kwama muvumba sivyo, kubera muri abahizi ubugabo burihabwa kurindira ko abagabo bazoshobora aribo babaha sivyo. Nimukore bijya abandi bagabo bakora, mukore imigambwe mwishigikirane, hanyuma namwe muheze muze murarurira namwe bw'abagabo nk'uko abagabo no munsi baba bashaka kubarurira. Mugabo kugira tubafashe muri ubwo buhizi tuza turabafasha no mu burambe. Nico bituma inzego z'ubu zaragize akabirya. Murumva ko bavuga ngo ibice 30%. Ubu mwibwirizwa shingiro duca tuvuga tuti n'imiburiburi ibice 30% kugira ngo ntihagire usubira kubazimba babahe na 80%. Ndakenguruka rero kongena ibintu bimeze kuko ndaje nko mu nama nkenguzamateka abakenyezi bashika ibice 41%. Murumva ko twarengeje 30%. Mu nama nshingamateka abakenyezi bangana n'ibice 39%. Murumva naho nyene twararengeje. Mu basitanteri bari mu gihugu cyose bangana n'ibice 36%. Amashimesi nimubafashe basa nimubafashe mukeci mvugo ntiriwe ndakekeranya niyumvira yuko muzi ko nanje canejereje wagitoye nzamugurira ifana kubera mwatoye ivyo nkunda. Icambere nakunze nuko twahujije ko dutegereza gukamisha isi Imana yaturemeye. Iryo niryo terambere rirama. Tutemeye gukamisha isi Imana yaturemeye nta terambere rimwe rizopfa ribayeho mu gihugu cyacu, kuko n'itegeko rya mbere Imana yahaye umuntu ku isi yamubwiye iti ngira itongo ririme uribungabunga. Iki civugo ni mutima mweranda yakibashizemo, ririme uribungabunge uburimye ibidukikije. Murumva gadutse aho nta mutima mweranda mwumva rimwe. Dukamishe iyi si Imana yaduhaye, ntihagire umuntu n'umwe yitwa ngo ni umukozi w'igihugu abaho atagira akarima kiwe. Dutange akarorero. Nagira ndabwire mu buzima bw'umuntu ikintu cya mbere kirondererwa kuruta ibindi ninda. Rero icyo gituma genda yikunda naciye ndabakebura mwese ni umunwa wose uronye icurya n'uwiwanje urimo kandi naciye fata ya mbere mu kurima. Umukenyezi rero niwe wa mbere wo kurwanya inzara kuko niwazi icyo ari cyo, niwazi yuko abana baraye ubusa ari watangura kubabara. Umukuru w'igihugu cyacu yarabakeje ko bashizeho urwego bashikiririzamwo ivyiyumviro, acanasaba ko bogwagura gushika mu bushikiranganji butandukanye kugira ngo umwe wese aronke ijambo. Urwego nshingwabikorwa rwa leta
rutegereza kurondera ingene umukenyezi ashobora gushikiriza ivyifuzo vyiwe. Hariho ubushikiranganji bumwe bumwe bufise novuga nti agasata karaba iterambere ry'umukenyezi, nko mu gisirikare no mu gipolisi ndazi yuko ico gisata kiri. Mbene kuko none tutogishira mu bushikiranganji bwose, abashikiranganji bamperekeje bavyumvise. Yarahimirije abakenyezi kuba akarorero mu gutera ibiti n'ibiti vy'ivyamwa, mu kwimba ibinogo no guca imikobeko. Navuze yuko iki civugo canezereye ku bijanye no gukingira isi, bihuriranye n'imigambi dufise yo gukingira isi, gutera ibiti bibana n'ibitero. Nagira ndabwiye yuko Uburundi n'agahugu gatoyi cane, kabamwo abantu benshi cane. Nta hantu namwe ku bwanjye ngo hakwiye gusigara hatarimwe. Nico gituma rero ndabahamagarira gutera ibiti bibana n'ibiterwa. Naragerageje ngo ndabe igiti c'ikereveriyo, nsanga ni igiti gikomeye cyane. Ni igiti kivamwo imbaho, kiracanwa. Ico giti ugiteye mu murima kivamwo amase y'ibiterwa. Hariho abagira ubwoba ngo kubera ngo ari hunda ibiterwa ntivyokunda, hageze kutera uca ugikokora, amashami yaco agacavamwo ibirembezo, amababi akavamwo amase. Ibiterwa vyeze ya kereveri ibandanya yo yikurira, aho bukerejo ukayikuramwo imbaho ukubaka inzu. Ico giterwa nasanze ari igiterwa gikomeye cyane. Gukingira ibidukikije ni uguca imikobeko. Mwaravyumvise, navuze nti ihangiro amazi y'Uburundi ategeza gushika mu nzuzi arongorotse. Ni ukuvuga azoshika mu nzuzi agiye aranyengetera mu kuzimu, gutyo isi ikiguma ifise akabombera, tukaba tuyikingiye. Abanyabisagara, mwimbe ibinogo vyakira ry'amazi y'imvura avuye ku mazu yanyu. Ivyo binogo vyo bagirira akamaro. Ubwa mbere urashobora kureka amazi ukoresha, ubwa kabiri urakingiye mugenzi wawe aba hepfo yawe. Hajya ntimurabona ico igisagara ca Bujumbura hariya muri zone Buyenzi, ntimurabona ico bazira. Kera hajya mubona muri Mutanganoro, mu Gihosha, hariya hose yari isi ndimwa, amazi yose aranyengetera agaca mu kuzimu. Hajya mu Kigobe yari isi ndimwa, hajya muri quartier y'Indwi mu Ngagara yari isi ndimwa, Gasekebuye hajya yari isi ndimwa. None ubu amazi yose akoroka atemba aja mu Buyenzi. Nta kuntu mwokingira Buyenzi gayene. Umukuru w'igihugu yaragarutse ku kibazo cyo gutorana ku bakenyezi. Yashimangiye yuko hariho gutorana ibintu bihera nk'amazu, amamodoka n'ibindi, hakaba rero n'ibifatiye ku miryango. Akaba yasanze hari ivyo sambura igihugu cyose, umuntu ategerezwa kubanza kwiga neza. Ico gikorwa kikaba cyahawe ihuriro ry'abakenyezi kugira ngo cigwe neza hisunzwe imico n'imigenzo, kuko bidasa mu bihugu vyose. Umukuru w'igihugu cacu yaratekereye impanuro abarundi bose, atakindi zitumbereye atari uko bose bomererwa neza, zikaba zifatiye ku nyifato ibereye mu miryango. Indongozo bizoharika umugore, leta nayo izokimuharika, igihugu kizomuharika, kuko birateye isoni uri umuntu w'indongozo wari kuba akarorero. Muze musome no mu ijambo ry'Imana. Imana yaravuze yuko kugira umwami kizira guhahamira abagore.
ngo ni umuntu adakwegwa n'abagore benshi. Muze muraba abami bose bagiye kurongora abandi bagore, abagore barabatwaye umutima, uburuhiro barikura ku Mana. Akaroro turakabona kwa Salomo, turakabona kwa Dawidi, tukabona ku bami benshi. Ugiye mu bagore benshi ucuti banga, ntivyumvikana yuko zizogera n'abantu b'abatabanga. Namwe bw'abakenyezi birabaraba, mu bantu basambura ingo n'abakenyezi barimwo, mu bantu basambura ingo n'abakenyezi barimwo. Ubu hariho abakenyezi baja kwironderera abagabo bagasambura ingo z'abantu. Namwe muve ngaha muhindutse, muva muhindutse abakenyezi bakora uwo mwuga mubi. Hariho abakenyezi bahiga udusore, turabizi, bakaturiha n'amahera, bakabagurira n'imiduga, ivyo vyose turabizi. Hariho abakenyezi bafise naho bapanze amazu baza barajana udusoresore canke abagabo, turabizi. Namwe muva muhindutse, dukeneye ko Burundi kiba igihugu umurima mwiza urimwo abana b'Imana, Imana ikunda nabo bakayikundira. Mumenye ivyo twanka. Jewe ndanka ubunebwe, ndanka ubunyonyezi, ndanka akarenganyo, ndanka igiturire. Abakenyezi bose baguma babona yuko umenga bararenganywa. Mu Gifaransa biyita victime. Sivyo, ntimwishinge mwumva ngo ni victime utari victime. Vuga yuko koko umerewe nabi kuko umerewe nabi. Hari n'abarondera intambara hitari, ukamenga bariko bashaka kwiganzura kandi basanzwe baganza. Yaciye atabariza imfuvyi. Abarundi bamwe barangwa n'umutima w'ubuntu. Umuntu n'umuntu w'ubuntu. Bakenyezi, gerageza mugira ubuntu kugira ngo abana banyu bareke gukurira mu nyororo. Ikibabaje, hakabura na se wabo, hakabura nyinabo, hakabura na inarume, hakabura na mwene wabo, hakabura na mubyara. Nta mwana mu Burundi yigeze yitwa imfuvyi. Ibyo bibaye muri ibi bihe twataye ubuntu. Nta mfuvyi yabaho kuko umwana ni uw'Uburundi. Aha tuwafata umwe wese akavuga ati mu marero y'imfuvyi ngende fata. Ikibabaje, bajye bana bari mu marero y'imfuvyi, nta n'umwe adafise umuryango. Nta muntu n'umwe yatunze imfuvyi inzara yacitera. Umuntu wese azi ko mu muryango iwe afise umwana ari mu irero ry'imfuvyi, ndamusavye agenda amutore amutunge. Mu gusozera ibirori, intara ya Rumonge yaragabiye nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu inka n'ibindi bitekerwa mu ntumbero yo kumushimira ko yabiyumviriye ko mu kuza gushigikira abakenyezi bo muri iyo ntara. Nino ngaho dusozereye kino kiganiro, mugira amahoro ahiwanyu.